Kazoza FM. Be your own boss. Twagiye nuku tugira tumwakire sumura peze ntarapa sivyo bintu asanzwe akora ariko gatonyi gusa ndakubwire ko umuziki wiwe ku ncuro ya mbere yinjiye muri studio mu mwaka wa 2020 afise indirimbo zigera kuri zibiri muri kino gihe bivanye n'amabanga asanzwe afise indirimbo yitwa aho wankuye Mana ariko indirimbo ntiyatanguye yitwa aho wankuye indirimbo yatanguye yitwa Shimwa Mana. Hari yindi ndirimbo yitwa Amour Magnifique. Izo ni indirimbo amaze gusohora. Mu vyasanzwe ajejwe n'umushingamateka. Mudukomera amashi twamuza vyasanzwe ajejwe n'umushingamateka akaba n'umuvuga butumwa mw'isengero Gorogota. Mu bijanye na politike asanzwe arongoye abakenyezi mu ntara ya Bujumbura mu mugambwe CNDD FDD. Ubwo niwe turi kumwe nyakubahwa Sauda. Honorable Sauda niwo twicaranye muri uno mwanya muri studio. Uko biri kose Shining Star turakwiyamaje vraiment turarenze nuko nyakubahwa Honorable Sauda turaguhaye ikaze mu kiganiro Shining Star. Murakoze cyane mumeze neza genda mahoro kandi menshi uramahoro kandi menshi nk'umuvuga butumwa hari usanga nk'Imana nk'ubu hari cyo mwavuganye mu gatondo imbere yo kuhaguruka zano muri studio hari ikintu cyo bacabaye mu gatondo sinova ko ari igitangazo cyabaye ariko Imana ivugana natwe buri gihe kwigendera natwe muri make mfise ibyiziga ko Imana iri kumwe nanje. Amen. Na cyane kwa hano muri Kazoza dusanzwe turi abantu bemera nuko yasohoye indirimbo yitwa ngo aho wankuye Mana. Indirimbo yari yatangwe kwitwa Shimwa Mana. Adi kubera iki byahindutse nibaza ko Jeff sinyisha ego nudu niyo two turabaza murakoze cyane indirimbo tukikora ego mwe mwavuze mwabanje muramvuga nivyo ndeka subire kandi nimvuge neza kuko ajye umuntu yakora kuvuga ntaba ariko arakuvuga uko uri vyukuri je nitwa Mboneko Sauda nkuko mwabivuze ndi umushingamateka yatowe mu ntara ya Bujumbura no kuvuga mvuka mu ntara ya Bujumbura yavuze ivyo ndongoye nivyo ndarongoye yavuze abakenyezi mugaruka dufate muri terme umugambwe wacu wemera abakenyerera rugamba mu ntara ya Bujumbura hanyuma ndi umuvuga butumwa mu diakoni mu ishingiro rya Gorogota iryo riri mu Kinama. Hanyuma muheje kumbaza muti iyi ndirimbo yitwa Shimwa Mana bitangura nyuma birahinduka bigitangura bivanye n'ibihe twaye turimo reka nongere kandi nivuge yuko nubatse icyo nenda sinacibagiwe nagombye kukidugira kugira ngo nshobore kuvuga igituma yitwa Shimwa Mana. Ndubatse n'umugabo w'umuririmbyi yitwa Sengiyumva Felicien benshi bamutazira Femido Jaba abenshi baramuzi nk'umuririmbyi yego kuturirimbo twe twinshi kuba kwisi no kwitonda umunyenga hama kandi nibindi bitoroshe yo barakoze umugabo w'uririmbyi muri make rero ndafise aho mvoma iyi ndirimbo rero yatanguye ari Shimwa Mana. Shimwa Mana byo bivanye n'ibihe twe turimo turabona ibidushikiye ibinshikiye hanyuma dusanga byose nta na kimwe k'Imana itakizi hama muri ivyo bihe nyene twarimwo haba hamwe ivyiza hakabamo nibibi rero ibibi bibaye inyuma hagakurikirwa n'ivyiza byose Imana irakwiye gushima Shimwa Mana. Hama rero biraduga indirimbo iraja kuri YouTube iraririmbwa abantu bakayisaba ngo turavuga tuti ivyo byose uteza kwikorera amasanamu nicyo bituma kenshi mubona yanse ko ati aho wankuye Mana Sauda Femi umva ko atari Sauda wenyene ni Sauda na Femi muri make aje twise safe Sauda Femi safe wo mu Burundi. Muri make rero aho wankuye Mana tumaze kwikorera ama image tukabona ingene turi inspiré gukora izo image dusanga zihuriranye n'ubuzima twese twagiye turacamwo tukiri bato mu bihe bitoroshe mwenda abona amacari bato ntari ntambara mwabonye
ntavyo guhunga mwabonye ntavyo kuva ku matero kaja kurara ku kirago mwabonye ntavyo kurara n'ubusa ivyo uraraba neza arabusanga tuba tubizi ntavyo ndiko ndabaraba ko musa n'imyaka yanyu ndabona umenga aha natwe dusanga turi muri shimwamana araho twavuye rero muri make rero tuvyihweje dusanga indirimbo twahindura izina aho wankuye Imana ariko aho nyene uri kuravuga ko ati uraturabyo twaciyemwo nk'abana mu buto bwacu nyese babiri yego cyane mwasanze ari bimwe yego twasanze bifitanye isano ni nka bimwe ni nka bimwe ariko kandi dusanga naho Imana dushikanye ni heza tuvuga tuti shimwa Mana aho wadukuye ntihari horoshe hajya umuntu afise ubuzima donc ni gitabo ni kigera kiruguruka ku munsi rero ukura gisoma wisubira inyuma wisoma ucavuga ati antuka hajya naharenganye gute byashobotse gute kunashitse ahandi gute aho wankuye Imana uhabwa icubahiro muri make n'ivyo hari ukuntu je nkunda kuca mbaza urabona iyo umuntu avuga ati aho wankuye Imana canke ishimwa Imana ushima Imana bivanye n'ahantu wagiye uraca canke ivyo mwacanyemwo n'Imana umuntu acimvira ni kihe kintu wize kuri aho hantu yagukuye wize iki umuntu atarumvira izindi ndirimbo ko mbere tukiri ngaho nyene ni kihe kintu wize ushobora gusangiza abandi mu buzima bo warabayemo icambere nize nuko kizira kwibagira wazananye kirazira kwibagira wazananye bivanye naho ugeze kandi kirazira kono naho ugeze bivanye n'ivyo wibaza imbere biranezera kono naho ugeze bivanye n'ivyo wabayemo icyo rero nicyo vyanyigishije ego nicyo vyanyigishije narize yuko ntashobora kwibagirwa nazananye ngo bintere ubwibono no musaho ngeze nsange nibagiwe niti gihangange kandi hari wangize igihangange nivyo usanzwe ufite yandi mabanga umushingamateka ufise abandi bantu urongoye muri kino gisagara nyene ubayemwo hanyuma ukaja muri studio hari igihe tugiye muri studio usanga nyene mengo hariho abandi bantu wana bivanye nuko nyene tugenda turarutarutana hari igihe umuntu yinjira ahantu kumva barasohoye abandi bantu bose ntibirashika ahantu wewe winjiye ahantu gusa ukaza nandi bose barabasohoye nta nimwe birashika ndashima Imana yuko ico nikiraba nikiraba kuko banyakira bari tranquille nyene bazi ko ari bisanzwe normal none bosohoka kubera iki sinumva impamvu bosohoka kuko ndavye aho ngendera aho mbaye ni babandi nyene icyo ndi uno munsi nakibaye kubera abo none iyo baza gusohoka narakiba mwanegereye umva rero nta gusa icyo barakima iteka Imana yari guhaye iragemetse n'abantu kuri guha ariko nta mpamvu yuko bagutinya aho byo bibayemo ibintu byo gutinyana bisa kwanza nubanje gutera umuyaga mubi aho hantu da bega bivanye n'amabanga usanzwe ujejwe byo babikorohera gufatanya umuziki ndetse n'akazi si ibintu vyoroshe nabwiye ko nagiye muri studio 2020 niyo ndirimbo yanje ya mbere natanga kuja muri studio ariko igiye kuja neza ku rutondo ko umuntu ayiyumvira ubu 2022 numva ko ari umwanya muremure ariko haraciye mu yindi ndirimbo imwe kuko niyo yatanguye imbere ya Amour Magnifique ni vyoroshe rero bisaba kigoro kadasanzwe ariko ico kundura cigorera novuga ko kuririmba navyamyemwo nkiri umwana muto mu makorale nibindi mugabo sinari nzi ko nzoshika kuri intambwe noja muri studio nkasohora indirimbo rero ntivyoroshe bisaba kigoro kuko usanga imyanya yose ihari mwabonye ko namo muntumiye nta minota 3 yaheze tuvuga ngo nihe 15 minutes nkushitse ngaha oya usanga umwanya wose ugumupanze uri kwaka nama ndi muri ndacerewe rero uri muri ndacerewe biragoye ko byose biba ku rutonde inyuma y'indirimbo aho wankuye hamwe na Amour Magnifique aho bari ikindi gikorwa inyuma ubu buri kurategura hari izindi ndirimbo ziri mu yandikiro tukiyo turatosogwa hamazi cyo muri studio kuko naratanguye umwuga hamashima n'Imana ko umutware wanje nabavyumva umva teza gushigikirana je umva shaka kugera ahantu ha kuririmba
kuririmba kuri wowe bivuze iki? Kweka indirimbo kuririmba icyambere ni nombero zibiri gushimagiza Imana yanje kuyishingira intahe kabiri kwamamaza ubutumwa bwiza kwamamaza ubutumwa bwiza kuko naje ubwanjye ndi mu rusengero hanini burya umuntu wese agira ibimwubaka ni gake nubakwa cyane najya amajambo bavuga donc rijya vuga butumwa risanzwe ririho ariko jewe indirimbo iranshika ko nkumva ko vraiment imvunaguye gusa umva pastor aza kuvuga bijya bindi Imana yamutumye igihe jambo ry'Imana waje nahejeje ivyaje bana ujujwe rero muri make nivuga butumwa gushingira na Imana yanje kwishimira kwikengurukira kuri reconnaissance gutahura Imana yakoze ku buzima bwanje Mboneko Sauda niryo zina naye nzi ngo ndihenze kuri Mboneko indirimbo yakorewe he studio de production ni Bujumbura studio yitwa gute kwande umuhinyanyenzi yitwa nde wabonye banyakubaho ati wabonye wanyakubaho urakoze ntunjaniranye nakujaniranya kure usanga wamuhoteye watenza kubutwo tuntu twose watumaye nka twitegurira nije kiba cha surprise nari niteguriye munyanyenzi wanje yitwa Claude urumva nkaho ni ku telefone murafata isaha nzobanje nyosa muri studio nuko iciyumviro cyo gutangura kuririmba kukiransa kumugaba uti kugiha umugabo wavyimvire ko umwanya ungana gute wamye wumva ko mengo ni ibintu aza kuca tahura canke nyene warafashe umuntu avuga ati mbega ibi bintu no kunabisenge nabivuga avyakira gute oya nta byo kwiyumvira ngo hava vyakira gute canke gute ahubwo nawe yaravyifuza kuririmba yavyifuza yarifuza ko nakubwiye ko umugabo we n'umuririmbyi yarifuza ati mangore wanje naje no kuva aririmba hama kandi sanga icifuzo ciwe turagihurije ko bango jewe n'inzu yanje tuzokorera uhoraho sanga nawe n'icyumve kimuriwe twahereye ku ndirimbo yaririmbwe n'abandi twiririmba mu rusengero twiririmba mu rusengero nuko ntavyiteguriye akaririmbo ndakibuka inge gatondo zo kukababwira akaririmbo tukaririmbana mu rusengero biramuryohera ni indirimbo yaririmbanywe n'abandi hama 2020 turirimbana mu rusengero abona birashoboka biraryoshe naje sinanzi ko nshobora kuririmba nyene personnellement nyene bigakunda hanyuma tubona bikunze rero icyumviro gice gihera ngaho nawe imvara bikunze ahubwo cibuka indoto ziyo acibuka ati umugore wanje mbobore tukiri aho nyene ni cyo kintu cagutera kumva kumengo ntibikunda mbega ijoro rya mbere uzi kuzinda kuririmba wariraye gute yarabirota cyane kuko ubwanje kera nari nikengera nzi yuko ntafise ijwi noririmba nkatena jenyene no muri chorale byarangora gutera ikorasi ariko uyo munsi nyene ndabona turagize repetition mbona birakunze hama mbona twabigize nyene jewe ndacari muri bucu zindu kuririmba none sinariko ndapapa nyene numva nibaze mbe ibintu biratoka nakwanze biratoka hama rero umaze kuririmba ukabona yuko wabishoboye muri wewe wiyumvise gute yo umunezero udasanzwe hewe umva nagira mu budget byakunze hewe je sinzi ko wewe muga ati biraza gushoboka wewe tekana no mu gitondo arantekanisha ati birakunda hama twisanga byakunze rero umugambo ucuhera ngaho nabugingo n'ubu rero tureko turakora izindi nyinshi kandi zitandukanye n'intumbero yarafise ko uzo yaririmba ntabwo zerekeranye n'ivy'Imana ariko ndibaza ko natwe tutabivuganye mu kuza ndibaza ko ariko zahindura intumbero yo guhindura sense y'izaririmba ngomba dusubire twegege imbere kandi gatonyi iyo experience yo kuririmbana n'umugabo wawe
ni experience imeze gute nta gihe nyene urabona ko ko aba ari umuntu nyene muba muzinanye muhira nta gihe akubwira ati duzi ijwi gucyanya urabona ati duzi ijwi gira nyene voix de tête ukavuga ati je ndambabarira ntavyo nshobora ivyo bintu oya bikaca nyene wumva umengo kwimubwira nyene biranyaruka gusumba ko umuhinyanyuzi uwo mubwira ati ntavyo nshobora mugabo ukumva nyene bimeze gute ivyo biratandukanye n'abashoferi bigisha abakenyezi imodoka wabone bo babikora gutyo ariko muri uyu mwuga habamo gusegurana vraiment kandi n'umunyamahoro n'umunyamahoro azi kwengenga gushika icyo yifuza kigiye mu ngiro rero aho ntacyo numwagiriza ego ntacyo numwagiriza kabisa ati reka tubandanye twegege imbere duvume ngo tubazo twandi ntiduhagaze cyane ku ndirimbo duhagaze kuri iyo challenge nyene yo kuba muririmba mukaririmbana n'umugabo gusa biraryoshe mavu biraryoshe umva n'abatabikora bazavyigora mbe urazi naho muri nko muri salon ntimuri ko murasora indirimbo mufashe igitabo muri ko muraririmba nta buzima buryoshe nk'ubu ndabwifurije abakenyezi bose siri turera abantu bitwa bakizwa basanga umwe ari hari undi ari hari ayo Mungu we Imana batabaye iyo repetition nyene igenda gute muhira imbere yo kushika muri studio muhira biba vyagenze gute yo haba habaye intambwe ndende haba habaye ivyigwa birebire haba habaye akanakura akumva aho wafashe nabi winjiye nabi umva haba habaye integuro nyene cyumva haba habaye integuro kandi integuro yituzuye atashafiri irimwo integuro y'urukundo nk'ubutegekanya ko nk'uyu mwaka wera ufite indirimbo zinga kumenga ufise uburoho bwinshi ego cyane uvumenga oya urabona umwaka uraheze deja hariho ibindi bikorwa dufise dutegekanya gukora bigukora kuko birana tugora cyane kuko urabona tutari hamwe hari igihe agirijwe igihe ari hariya nkagira ijyanje ndaha kuko asanzwe mu gihugu ca Norvège tukazobihuza bikazorungikwa bikagenda bikigwa hanyuma bikamwira bikagaruka kuko nk'indirimbo Shimomana hari amajwi yarungitswe i Nairobi ayandi ava Norvège aje Nairobi birafatanya biragaruka ainsi de suite umva bidufata umwanya mais pour le moment hari izindi programme z'ubuzima dufise kuvyo dusanzwe turangura by'abakubene gihugu n'abandi simona ko gushika muri amezi abiri sigaye hari izo birasohoka mugabo kubw'ubushobozi bw'Imana tutamenya ivyo ikora Ege byo kunda mbega mutegekanya ko munzohora mukora indirimbo mukoranye nawe cyangwa uravuga ati jewe naho atoshira mwijwi uje unyedumva ko ndagutera inkuru rero bwa ngo ubutumwa bukomere ngo nugusa ubutumwa bw'iwanje jenyene n'ubw'urugo n'ubw'umuryango turi kumwe bigira ingufu turi kumwe bikundwa n'abantu turi kumwe byigisha cyane gusumba dumwe ntibisigura ko ntazokora ivyanje ndumwe ariko mvuze ko turi kumwe bigira ingufu cyane kandi urabona ko byatumye bikwenteresa gose ndumva umenga usa n'uko shaka kuvyinjiramo cyane gene turi kumwe gusumba uko amajambo y'indirimbo avuga urumva nawe uraza hababaza uraza aho gukora kugira ngo ibintu bigende neza nuko turugurura umurongo wati kugira ngo batangure guhamagara ego bahamagare niba hari abafite ikibazo bashaka kubaza honorable Sauda ari ngaha ikiganiro ni Shining Star kuri radio Kadoza FM nuko turabandanya n'ikiganiro ciza cyane ikiganiro Shining Star turi kumwe na Sauda mboneko niwe turi kumwe nk'umuririmbyi ntiyazanywe n'ibindi by'amabanga yandi yaje nk'umuririmbyi afise indirimbo kuri YouTube indirimbo yitwa Aho Wankuye Mana dusa n'abariko bararangiza wavuze ko wewe n'inzu yawe mushaka kuririmbira uhoraho Imana sindi bukubaze ngo gusohora muri studio ngo biroroha kuko nibaza ko ico kibazo Imana iri mu bibazo yagukuyemwo uko biri kose iri mu bibazo yagukuyemwo mbega harabaririmba kugira ngo nivyo batanga ubutumwa ariko kandi bavuga ati ubutumwa turabutanga ariko n'amahera nayarinjira mbega murategekanya ko umunsi umwe indirimbo zayo mushobora kuzidandaza nk'abantu bavuga bati erega nanje ndashira nk'amahera namwe nimuzane n'ahaba makenya
murakoze cyane icyo cyiyumviro cyuko tuzodandaza indirimbo turirimba ntabwo turacicarira ntabwo turacicarira ngabo ejo buraca bugacana yandi ibyiyumviro bikaguka icyo ntacyo turaciyumvirako nuko mu byo wize nk'umukozi w'Imana nk'umuvuga butumwa iki kibazo canje ndakireke kibaze tekana kibaze ndabona hari abatanguye kwandika ama message ati Yesu nashimwe cyane ndi ngabire y'Imana Ferdinand Mugasekebuye uwo mutumire ati araguteye intege mwe nuwo muvyumva kumwe iyo ndirimbo aho wankuye narayikunze cyane sinshasha kuri we sinshasha kuri we narayikunze cyane kumva amajambo nk'ayo ku muntu utazi n'ikihe gicapo bibaha muca mwumva mwinjiye mwumva ari amajambo abinjiza mu muryango umeze gute urakoze numva ari amajambo abinjiza mu muryango w'umugesha bijya byonyine navuze birampezagira kandi binteye intege ryo kwandara nkora ibindi yego ukibona yuko uri kimazi ku bandi ukibona ko ivyo wakoze utari umusazi hari abo byakoze yego dusa n'abariko bararangiza nk'uko nabivuze mbega mutegekanya kuzohora mu adi message ati shalom courage ku ndirimbo iriko iravuga igejeje ahantu n'ukuri amavuta y'Imana akuboneke ko akazina kanje ni nzohabona Imana Jonas Kumusaga sinzi busubiye mu kibazo canje wacumvise ariko mutegekanya gusohora ku murindo umeze gute indirimbo gusohora ku murindo umeze gute nyuma y'amezi angahe gute kugira ngo ntitubure ico Imana iri kirabashiramwo kugira ngo mushobore gusangiza abandi umurundi twifuza ko simvuze ngo ni zibiri canke ni zitatu ariko icyo twifuza gushobozwa n'Imana nuko ibi bidahagarara ngaho kandi bibandanya hama noshobora gusanga mvuze ngo mu kwezi zibiri cyangwa mu mezi atatu zibiri ariko bivanye n'ibindi dusanzwe turangura nababwiye ko bitoroshe ariko turabwira abakunzi bacu bagumiza amaso kuri site zacu bagume baraba antuka ntibazobura bishasha gusa turabemeje yuko kandi turabaremesheje yuko tutazohagarikira aha hari izindi ndirimbo ziriko zirandikwa rero kubw'imyanya dufatanya akazi ivy'urugo ivy'ishengero ivy'igihugu umva n'ivy'indirimbo bikajamo turizeye ko ntituzobura umwanya wabo ndabona hari umunywanyi ku murongo allo yambo cyane ni sawa allo oui ati murakomeye oui namahoro yakuse kugenda nzi ngo nzanye ijwi wanje donc bica bikunda none ibintu byo kubipa oya turacabandanya n'ikiganiro ni Shining Star kuri radio Kadoza FM umutumire mwamwumvise ni honorable Sauda ego umunywanyi wa nyuma ku murongo allo namahoro namahoro ego ninde tuvugana ni Angeneri niho ugiye kw'ishuri ramutsadi ndakuramukije cyane Angeneri ramutse umutumire Sauda ndamuramukije nawe amahoro cyane umutumire tume ndamukunze rwose iya mbere numvise indirimbo z'imbwa zirampimbaye cyane amamureza yiko cyane Angeneri urakoze cyane urakoze cyane guhamagara nuko turasoma ubutumwa bwa nyuma ndabaramukije cyane hama umutumire Imana imuje imbere arashoboye ahezagirwe ni Jean Baptiste mboneko Sauda iyo ni message ya nyuma turangirije ko kugira ngo tuce tubandanya n'ibindi reka tubashimire cyane ko mwemeye kubana natwe nuko twizera mukatwera abatumire murakoze cyane igihe cyose muzodukenera
turahari yego igihe cyose muzodukenera turahari ndetse no kuri ibi hari n'ibindi byinshi muzodekuvura tubasha kurangura ushaka kugira icyo dufashije murakoze. Iyi ni radio ijwi ryo kugwiza umwimbu beyond boss mu boss wawe dufise byinshi dushobora kuzobakenerako no kubaronderako. Reka tubashimire mwakoze cyane. Ego. Reka musigaye munumviriza akaririmbo natwe duherekeze abashitsi ariko namwe musigaye munumviriza kano ukaririmbo. Kazoza FM, be your own boss.